abo n'abanyeshengero bo mw'idini ryitiriwe Yesu Kristo Jesus Christ Church bari bazindutse kuri uyu wa kane begereza ibiti vyo gutarura ikiraro kiri ku ruzi Kiniga ruri hagati y'imitumba ya Gihehe na Kanyinya ni muri komine Giheta intara ya Gitega. Pasitori Gatoto Charles arongoye ishengero JCC avuga ko ishengero ribwirizwa kugira icyo riterereye mu kibano kugira ngo bibere inyunga abandi. Iciyumviro cavuye ku watanguje umurimo watanguje igikorwa nawe ni Yesu Kristo, kuko Yesu bwiwe yaje kugira ngo abinyungu ku bw'abandi. Rero twebwe nk'abakristo abakurikira Yesu, mwumvise ko n'ishengero ryacu ryitwa rya Yesu Kristo, tubwirizwa kugera ikirenge mu ciwe mu gukora ibikorwa bituma abandi bunguka canke tukabera inyunga abandi. Ishengero ribwirizwa kugira ico riterereye mu kibano mu buryo bw'uko tutavuga ubutumwa gusa ariko dukora n'ibikorwa bigaragara, kuko abantu barakeneye kumva ubutumwa bwiza ariko barakeneye kubona n'ibikorwa bigaragara byerekana ko abahindutse abakiriye Yesu nabo bariko muri bya bindi bwa buzima bwabo bwahindutse bariko bera inyungu abandi. Hambavu y'ubutumwa bwiza nibi vy'ibiraro turakora amabaraba, hanyuma si ivyo gusa turarima tukanoroha tukigisha n'ishengero, kuko ishengero ry'uno munsi rikwiye kumenya yuko kuko abatwitanga imbere babayeho bazi ko ishengero rizobeshwaho n'ifashanyo. Mugabo twebwe turiko dukora mu buryo bw'uko tuva mu bafashwa ahubwo tugere mu rugezo rw'abafasha. Nico gituma umuntu wese abwirizwa gukora ibikorwa vyiteza imbere. Turahimiriza, hambavu yo guhimiriza tugakora n'ibikorwa bituma baturabira turorora kugira ngo abakristo mw'ishengero barabire ko tukanarima kugira ngo no mu kibano baze baraba imirimo ya kijambere dufise. Twahamagariwe gukora, kandi iyo umuntu ariko arakora bifite inyungu nyinshi. Niyo woba ufise ugufasha igihe cyose uteze ibiganza uwundi agira ivyo guhakagira n'ivyo agusavye. Ibi vyatumye n'ubutumwa bwiza butavugwa neza, kuko biragoye no muzi ko umuntu yagize icyo agufasha aza akagutegeka guhindura imico canke imigenzo ukareka kuvyemera. Mugabo abantu bahagurutse bagakora bakamenya yuko inguvu zabo turashobora kuba tudafise amafinansima n'ibindi, mugabo ishengero Imana yari haye inguvu rero ziterereye na bwa butumwa bwiza burashobora guca bwaguka, kuko abantu buno munsi barakeneye kubona ivyamwa gusumba amajambo. Mu ntwaro barashima ibikorwa vy'iryo shengero, bagasaba n'ayandi mashengero arangurira ubutumwa muri komine Giheta gufasha mu bikorwa vy'iterambere nk'uko bishikirizwa na Audace Bigirimana, umuhanuzi wa musitanteri wa komine Giheta. Mu vyajejwe harimwo iterambere. Nivyo mu migambi komine itegura buri mwaka yategura ibikorwa. Ivyo bikorwa rero hariho ivyo komine ikora ubwayo ikoresheje uburyo ikura mu matagisi n'amakori, hakaba kandi n'intererano zivuye mu bene gihugu ndetse no mu basanzwe bafasha komine. Nivyo rabaza bava inyuma ya komine, ariko kandi hariho n'amashirahamwe atandukanye akorera muri komine, cyumvikana ko n'amashengero rero ajamwo agafasha. N'iryo shengero ndiko yafasha ko igitarugwa, numva yuko ari intambwe kandi ariko bashira mu ngiro ivyo bemeye basaba gukorera ku mugaragaro aho hantu bakorera nyene. Ico twotera nk'akamwe ari mashengero yose nuko ivyo baba biyemeje ko bazofasha mu iterambere ryo mu kibano ry'aho hantu bariko barakorera, nuko bose boza barabiraba bakibuka bakabikora bagafasha mu iterambere ry'ikibano na komine muri rusange. Bamwe mu banyeshengero barashimishwa n'ivyo bikorwa, na cane ko abarongozi babahaye inyigisho mbere bakabikora babinezererewe. Aho yari yarantebeje ndabikuze numva ndabishaka, kubera nabe madini aturera nk'uko tutabona, twarabe madini aturera nk'uko bitabereye. Bo baturira ngo dusenge tuje ngaho, muga barakora ibikorwa. Muga nk'iki gikorwa cyo kwiyumvira gukora ibikorwa aho hose ntivyabaho. Twakorera aho nyine kwishengero twageza ngaho. Twabonye amashengero yose akorera muri komine Giheta, umengo nyene n'abantu bibereye ngaho barindiriye ko abantu babafasha. Twege duca dutahura yuko inguvu zacu twebwe zishobora guhindura ibintu tukazana iterambere dukoresheje inguvu zacu. Ibi nta handi tubikora atari uko ishengero ryaduhaye inyigisho zuko twokora ibikorwa nk'ibi. Kandi uravye igihe Imana yari imaze kurema isi igishiraho Adamu, yamubwiye ati ndaguhaye itongo kugira ngo uririme wongere urizigame. Rero nta kintu na kimwe kiri muri iyi si twebwe nk'abakristo utajejwe kubungabunga. Kandi ijambo yatubwira yuko twebwe ko turi umunyu n'umuco w'isi. Nico gituma tubikora kugira ngo tubere inyungu abandi.
rero tubikora tubikunze kandi dushima kubw'inyigisho ishengero ryaduhaye. Ikigaragaza yuko abakristo tubikora tubikunze nuko dushobora kuzinduka mu gitondo nka 12 z'igitondo tukaba twashitse mu bikorwa nk'ibi by'iterambere, tukabikora ugasanga na 11 z'umugoroba zirageza ata n'umuntu yigeze anywa amazi, turiko turakora ibikorwa ko dutahura ko ari igikorwa Imana yaduhaye kandi zotubaza igihe tuzoba tumaze kuva muri uwo mubiri. Iryo shengero rikaba rifise icicaro gikuru mu gisagara ca Gitega, hakaba ari naho ryavukiye.